n'abanyapolitike. Turaguma ku mugabane wa Aziya aho umuyobozi mukuru w'umurwuje gutegura inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gisagara ca Tokyo mu Buyapani ariwe Yoshiro Mori binugwanugwa ko ashobora gutanga imihoho nyuma y'imvugo yiwe ityoza igitsina gore. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Ivyo Yoshiro Mori yatangaje vyarashikiye itangazamakuru itororokanizo ry'amakuru y'Ubuyapani Kyodo n'ayandi mashirahamwe ajeje gutangaza amakuru yasubiyemwo uno munsi kwa kane. Abashikirije ayo makuru batashatse kumenyekana ko Yoshiro Mori azotanga imihoho ku munsi wa gatanu nyuma yuko asanze adashobora kureka ngo ingurikizi z'ivyo yatangaje zibandanye. Yoshiro Mori yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani yaratangaje mu nama yabaye ku itariki ya gatatu y'uko kwezi kwa kabiri yabagize urwego rujejwe gukwirikirana imirimo y'umugwi ujejwe gutegura inkino mpuzamakungu za Olympique zari zitegekanijwe kuba mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2020 mu gisagara ca Tokyo. Kw'inama z'ubwo rwego zirimwo abapasoni benshi zifata igihe kirekire kubera igihe umwe muri bo adugije urutoke kugira avuge abandi bashobora guca biyumvira ko nabo nyene bakeneye kuvuga. Mori afise imyaka 83 muri iki gihe yarisubiye ko kuvyo yatangaje arasaba imbabazi bukeye bwaho yamara aravuga ko atazotanga imihoho. Ikinyamakuru cyo mu Buyapani carashoboye kuronka ivyo yatangaje bikaba vyatumye haba impari ku mugaragaro mu Buyapani ku buringanire bw'ibitsina. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacabandanya n'amakuru agezweho irya nino kw'isi. Mu gisata c'amagara y'abantu, ibihugu vyo muri Afrika bitaratandukirwa n'ubwoko bw'umugera wa COVID-19 bwandukira kandi bukaze cane bwibonekeje ubwa mbere na mbere muri Afrika y'Epfo, biracasabwa gukoresha incanco za AstraZeneca ziheruka guhagarikwa muri Afrika y'Epfo. N'ubu turacari kumwe na Fidel Niyongabo. Ikigo kijejwe kwirinda no kurwanya indwara co mu karere ka Africa CDC catangaje no musi wa kane ko ibihugu vyo muri Afrika bitaratogwamwo ubwoko bw'uwo mugera vyotegerezwa kubandanya gukoresha inshandago zakozwe na societe AstraZeneca. Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryo risaba ko izo nshandago zokoreshwa no mu bihugu aho ubwo bwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bumaze kwigaragazamwo. Ivyo bibaye umunsi umwe inyuma y'uko igihugu ca Afrika y'Epfo gitangaje ko kitazokoresha inshandago za AstraZeneca kubera ko itohozwa ryakozwe rivuga ko izo nshandago zidakingira abantu ubwoko bw'umugera wa COVID-19 bwadutse ubwa mbere muri Afrika y'Epfo. Umuyobozi w'ikigo Africa CDC John Nkengasong avuga ko ibihugu 7 kuri 54 vyo muri Afrika arivyo bimaze gutangaza ko umugera wo mu bwoko bushasha bwa COVID-19 wiyadukije ubwa mbere muri Afrika y'Epfo wamaze gukwiragira. Yamara ivyo bihugu ntibirarengerwa n'uwo mugera umuntu aretse Afrika y'Epfo. Ivyo bihugu ni Botswana, amazinga ya Comoro, Ghana, Kenya, Mozambique na Zambia. Ibiharuro bimaze kwemezwa vy'abantu bamaze guhitanwa n'ikiza ca COVID-19 n'ibihumbi 96. Ishirahamwe OMS rimenyesha ko ivyo bitegiri bizorenga ibihumbi 100 mu ndwiza. Leta ya Cambodia yafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'imyimenyerezo ya gisirikare yagirana n'Ubushinwa kuva mu kwezi kuza kwa gatatu. Jeffrey Mutagoma arabandanya nino nkuru. Cambodia iravuga ko ishaka kugabanya amafaranga yatangaga muri iki gihe gikomeye cy'icyorezo cya virusi ya corona. Gusa harabavuga ko yabikoreye kwirinda kurakaza ubutegetsi bushya bwa Amerika. Minisitiri w'ingabo muri Cambodia Tia Ban yabwiye radio yaziye yigenga ku imyitozo ngarukamwaka ya kane yahawe izina rya Dragon Rouge itakibaye kubera imyuzure yabaye muri icyo gihugu umwaka ushize izahaza ibikorwa remezo byayo n'amasoko yaturukagamo ibiribwa. Ubusanzwe iyi myitozo ihurirwamo n'abasirikare bagera ku 3,000 baturutse muri Cambodia n'Ubushinwa. Uyu mwaka yari iteganijwe tariki ya 13 kugeza tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu. Ari hateganijwemo ibikorwa byo kumasha hakoreshejwe imbunda zisanzwe, ibibunda bya rutura n'ibimodoka bya gisirikare byifashishwa mu isibaniro ryaho rwakomeye. Yagombaga kuzabera mu ishuri ryigisha ibya gisirikare riri mu ntara ya Kampot mu karere ka Chomkere. Mu myaka ishize uko Uburayi na Amerika byanengaga Cambodia kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, niko umubano wayo n'Ubushinwa warushijeho kuba mwiza. Ubushinwa bwasezeranije Cambodia kwiha inkingo zigera kuri 1 miliyoni zo mu bwoko bwa Sinopharm icyo gihugu gikoresha mu gukingira COVID-19. Kuva mu kwa mbere umwaka ushize abantu 476 gusa nibo bamaze kurwara COVID-19 muri Cambodia. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Yagezwe hirya nino ku isi. Tuyasozerere muri Myanmar aho umutegetsi mukuru w'abasirikare bagize coup d'etat yasavye ko imyerekano ihagarara ni mu gihe amakungu avuga ko agiye gufatira ibihano ico gihugu. Fidel Niyongabo aragarutse.
umutegetsi mushasha w'abagize kudeta yasavye abakozi ba leta gusubira ku kazi kandi ko abanyagihugu bahagarika gukorana ari benshi kugira ntibakwiragize umugera wa covid-19. Ni mu gihe ari umunsi wa gatandatu w'imyiyerekano yakwiragiye mu gihugu cose kwiyamiriza kudeta. Leta ya perezida wa Amerika Joe Biden yafatiye ibihano abasirikare bakuru bagize iyo kudeta. Perezida Biden yatangaje urutonde rw'abafatiwe ibihano ku munsi wa gatatu. Yamenyesheje ko azobafatira izindi ngingo hamwe n'imiryango yabo. Niyo ntambwe ya mbere iboneka leta ya Amerika ifashe kuva Joe Biden asavye abo basirikare bakuru kugarukana demokrasi mu gihugu no kurekura umutegetsi w'umusivile bataye mu mvuta. Ubwongereza nabwo nyene bwamenyesheje ko buriko buriyumvira ingingo bwofata zigenewe guhana abasirikare bakuru bagize iyo kudeta muri Myanmar. Kudeta n'ipfungwa ry'umutegetsi yavuye mu matora Aung San Suu Kyi hamwe n'abandi bategetsi byatumye haba imyiyerekano ikomeye itari bwabe kuva mu mwaka wa 2007. Abari mu myiyerekano bakoranye mu bice bitandukanye by'igihugu no munsi wa kane. Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezwe hirya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'ikinyarwanda. Ndabibutse ko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM zitandukanye ku batwumva muri mu Rwanda. Ahandi mushobora kudukurikira ikibiriraho ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe ikaze. Banki ya Afrika ijejwe iterambere, Banque Africaine de Développement, yemeye gufasha igihugu c'u Burundi mu bisata vyo kubaka amabarabara, gukwiragiza umuyaga nkuba hagati mu gihugu no guteza imbere uburimyi mu ntara z'uburaruko zirimwo Ngozi, Kirundo na Muyinga. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Banki ya Afrika ijejwe iterambere, Banque Africaine de Développement, yemeza ko itazokwigira iheba gufasha Burundi mu migambi y'iterambere. Ndoye Daniel asarukira iyo banki Bujumbura yabibwiye umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu inyuma y'umubonano bagiranye kuri uyu wa kane. Ndoye Daniel yabwiye abamenyesha makuru ibisata bikora bikuru igiye kwitaho kurusha ibindi. Nous avons parlé de nos programmes en cours qui est axé sur plusieurs secteurs. Ate twavuganye imigambi turiko turarangura hano mu gihugu hamwe niyo tugiye gutanguza vuba. Ubu turiko turubaka amabarabara atari make hagati mu gihugu no mu bisagara. Ayandi turiko turayasubiramwo. Ayagera ku birometero birenga 150 azohera vuba. Turashiramwo na kaburimbo. Igisata co gutanga umuyaga nkuba ubu naco turiko turagikoreramwo no kugwiza canke kubaka ingomero zawo. Twifuza ko abanyagihugu benshi baronka umuyaga nkuba. Mu burimye naho ubu dufise imigambi ikomeye tugiye gufasha abarimyi mu ntara za Kirundo, Muyinga na Ngozi kuko haramera nubwo hakunze gutera inzara. Twifuza no gutanga ingurane ntonto mu mashirahamwe yo kwiteza imbere haboneka ubuzi mu gwaruka n'abakenyezi haba muri ico gisata c'uburimyi canke kubandanya kubaka amabarabara. L'entrepreneuriat agricole ainsi que dans le secteur du transport. Amafaranga ariko arakoreshwa muri iyo migambi arenga miliyoni 150 y'amadolari ya Amerika azokoreshwa mu migambi igera ku 19. Ayarenga miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika muri iyo mfashanyo y'iterambere yitwa Aide au Développement Durable azokoreshwa mu burimyi n'ubworozi, ayandi mu kubaka amabarabara no gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nawe yeretse Banki ya Afrika ijejwe iterambere aho yoshira inguvu mu guteza imbere igihugu. Moyize Nkurunziza na muvugizi w'umushikiranganje wa mbere yeretse waserukira iyo Banki ya Afrika ijejwe iterambere intumbero ya leta na cyane cyane imigambi mikuru leta y'u Burundi yashize imbere, ari naho bipfuza ko iyo banki yabandanya ifasha, akaba cyane cyane ari mu guteza imbere uburimyi butunganya umwimbu, binakunze barondere n'ubuhinga bwo guhingura uwo mwimbu kugira ngo uvemwo ibindi biribwa canke ibindi abantu bose bashobora gukenera. Yasabye kandi iyo banki ko yo raba ingene ifasha mu gisata c'indero na cyane cyane mu vyerekeye ubushakashatsi mu vy'uburimyi. Aravuga kandi ko bagiye kubandanya muri ca gisata c'amabarabara aho bagiye kubandanya bakora ibarabara rya Cankuzo Gisumo
hamwe n'ibarabara nimero 3 Rumonge Gitaza. Aravuga kandi ko bagiye kubandanya mu gufasha kwagwaruka kugira ngo bashobore gushikira imitahe izobafasha kwiteza imbere. Kuva mu mwaka w'2015 amashirahamwe atari make mpuzamakungu n'ibihugu vya Buraya vyarafatiye ibihano Uburundi bihagarika imfashanyo vyahora biha ico gihugu kubera indyane za politike zaharangwa, ndetse n'ubu izo mfashanyo ntizirasubira gutangwa. Umushikiranganje wa mbere arashimira ibanki BAD ko itabaye nk'abandi. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yashimye cyane ingene iyo banke idahengeshanya gufata mu mugongo igihugu cy'u Burundi. Yashimye kandi ko iyo banke itahaye umugongo igihugu cy'u Burundi mu myaka iheze, aho muzi yuko ayandi mashirahamwe canke ibindi bisata mpuzamakungu vyagerageje guha umugongo Uburundi guhera mu mwaka wa 2015. Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere izokora iyo migambi mu kiringo c'imyaka 5. Igice ca mbere catanguye kuva mu mwaka wa 2019. Iyo banki yatanguye gukorera mu Burundi mu mwaka wa 1968. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka dusubire gatonya mu gihugu c'u Rwanda. Abavukanyi b'umwanditsi yitwa Innocent Bahati Musa bamutabariza mu nzego zibishinzwe ngo zibafashe kumenya irengero ryiwe. Bavuga ko uyu mwanditsi yaburiwe irengero ku mugoroba wo kuwa Mungu uheze, aho yari yagiye mu kazi kiwe ka misi yose mu karere ka Nyanza mu majepfo y'u Rwanda. Eric Bagirubusa yakurikiranye ino nkuru. Amakuru y'ibura ry'umusizi w'umunyarwanda Innocent Bahati Musa ijwi rya Amerika riyamenya bwa mbere yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter n'ahandi kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Umuvandimwe w'icyarimwe bakorana n'umwuga w'ubusizi bwana Junior Rumaga avuga ko Bahati yabuze ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 7 z'uku kwezi kwa kabiri. Avuga ko Bahati yari yagiye gufata amajwi n'amashusho y'igisigo mu karere ka Nyanza, ariko mu masaha moya ahamagarwa n'undi muntu batabashije kumenya ngo bahurire kuri imwe mu mahoteli yo mu mujyi wa Nyanza. Nyuma ngo telefone ze zahise ziva ku murongo. Umusizi Rumaga avuga ko yahise amanuka i Nyanza gushakisha umuvandimwe, ahita amenyesha inzego z'ubugenzacyaha ngo zimufashe kumenya irengero rye. Ku munsi wo kuwa kabiri ndi gutegeza ku itariki 9 hari nibwo nagiye i Nyanza ngenda nyine nk'umuvandimwe gukurikira, urumva byatangiye kuntera impungenge gukurikirana uko aho yaba ari kubaza abo baherukana neza, birangira mbuze irengero rye. Bariko mbyita niko kuberekana yambaza ubuyobozi bumfashe, mbabwira ikibazo ukuntu kimeze, banyizeza yuko bagiye kumfasha. Negereye ubuyobozi bwa RIB bwa Nyanza, ndagenda bansaba yuko nandika iyo case, ndayandika nuko nyine byagenze geranyije n'amakuru yamaze kugira ubwo ngubwo, bambwira yuko banyizeza yuko bagiye kumfasha. Umusizi Bahati mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize 2020 igihe u Rwanda rwose rwari muri gahunda ya guma mu rugo nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19, yari yatangarije radiyo ijwi rya Amerika ko asanga ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bitagombye kwigana ibihugu bikize ngo bishyireho gahunda ya guma mu rugo, kuko abaturage bashobora kwicwa n'inzara kuruta kwicwa na COVID-19. Mbere gatari ku Umusizi Bahati yari yashyize hanze igisigo gikubiyemo ubutumwa yageneye ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ku myitwarire yabyo imbere ya COVID-19. Ni igisigo yise urwandiko rwa bene Gakara, aho avugamo ko ibihugu n'u Rwanda rurimo bitagakwiye gushyiraho gahunda ya guma mu rugo. Sinkwinginga ndagusaba mwugurure mukotane mukore mubikore kandi nzira ikigendwa kuri nigenda no mu note mwayikingira mwagwa mu nzu, nibyo murakingirije turukibwera ejo izaziva mu Burundi dore ntitwugarira kimwe. Ugurure cy'abantu bahige Gakarakara ka mama. Umusizi Rumaga akavuga ko ibura rya mugenzi wabo ribateye impungenge. Ibyo ari byo byose ubundi umuntu uvutse ku gihugu wese aba ari umusaruro, kandi nanone nkatwe nk'abasizi yari umuntu umeze nk'umubyeyi, yari umuntu udutoza kuganira, umuntu udutoza kuvuga, yari umuntu turemesha ikinyarwanda tukagira aho duhurira. Ni igihombo kuri twebwe, kandi si n'igihombo kuri twe gusa, ni igihombo ku banyarwanda, ni igihombo ku isi muri rusange. Ibyo byo kubitekereza ko yanabura byo ntibikabe, ahubwo nifuza yuko wenda bikunze ku mugani badufashe namwe mukomeze wenda mubifashe kugira ngo niburi ibintu bigire kure bishoboka. Ijwi rya Amerika twahamagaye bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda kuri telefone ye ngendanwa ngo tumubaze kuri iki kibazo, ariko ntiyitabye. Umuvugizi w'urwego RIB ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Hari ibaruwa ifunguye biboneka ko yanditswe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2021 n'abavuga ko bahagarariye abakirisitu Gatolika mu Rwanda. Iyo baruwa y'amapaji 11 bavuga ko bayigeneye abepiskopi Gatolika mu Rwanda ifite umutwe ugira iti turatabariza Kiliziya Gatolika mu Rwanda.
Muri iyo baruwa bayanditse banenga bikomeye imyitwarire ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda muri ibi bihe bya COVID-19 bo bita coronavirus nyarwanda. Bavuga ko leta yitwaje iki cyorezo irenganya abanyarwanda, Kiliziya Gatolika ikaruca ikarumira. Bayinenga ko hari abicwa ku maherere n'ababurirwa irengero irebera ntisaba ubutegetsi kubihagarika. Hari urutonde rw'abagarukaho ko bashimwa n'abanditsi iyo baruwa mu kuvuganira rubanda babinyujije ku muyoboro wa YouTube n'ahandi. Abone Apotre Mutabazi, umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Bwana Aimable Karasira, Madame Mugwiza ahandi. Abone Apotre Mutabazi, umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Bwana Aimable Karasira, Madame Mugwiza, Madame Damangi rya Mugwiza Yvonne, Pastor Shadrack Uwizeyimana n'umusizi Innocent Bahati Musa waburiwe irengero. Twahamagaye Musenyeri Philippe Rukamba uvugira Kiliziya Gatolika mu Rwanda dukeneye kumenya niba barabonye ibaruwa yabagenewe, ariko ntibyadukundiye. Umwe mu nshuti za hafi za Bwana Bahati Innocent utashatse kumenyekana yatutangarije ko kuba izina rye ryarashyizwe ku rutonde rw'abavugira rubanda barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubwabyo bashobora kubizira. U Rwanda mu bihe bitandukanye rukunze gutungwa agatoki n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bya rutura ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu minsi mike ishize, hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, u Rwanda rwasabwe guhagarika ibikorwa birimo guhonyora uburenganzira bwa muntu, hari mu gikorwa cyo kumurika uko rwashyize mu bikorwa imyanzuro nama ngarukagihe ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi. Ni ibirego ruhora rwamaganira kure ruvuga ko nta shingiro bifite. Mu ibaruwa ndende ifunguye, Bwana Christopher Kayumba, umushakashatsi icyarimwe n'umunyamakuru wahoze yigisha muri Kaminuza y'u Rwanda, yandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ku itariki 10 z'uku kwezi anenga imyitwarire y'inzego muri ibi bihe bya COVID-19. Uyu yumvikanisha ko nubwo abategetsi bakomeza guhakana ibikorwa byo guhonyora uburenganzira biriho mu Rwanda nk'iyicarubozo no gufungira abantu mu nzu z'imbohe zibanga zizwi nka safe houses biriho, akavuga ko ababihakana barimo Minisitiri w'Ubutabera byashoboka ko batazi ukuri mu nzego bashinzwe cyangwa se bakirengagiza ukuri kw'ibiriho birinda ingaruka byabagiraho. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Bamwe mu bagize inama nshingamateka y'umuryango umwe bwa Buraya bariyamiriza ifatwa n'ipfungwa rya Paul Rusesabagina, bavuga ko ridakurikije amategeko. Mu ngingo yagiye ahabona kuwa kabiri w'ino ndwi, bamwe mu bagize iyo nama nshingamateka y'umuryango umwe bwa Buraya basavye ko Paul Rusesabagina arekurwa. Umunyeshamakuru wacu Temistocle Mutijima yasomye ibiri muri iyo ngingo y'abashingamateka, adutegurira inkuru ikurikira. Uwo mushinga w'umwanzuro w'abadepite bagize inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi ukubiye mu ngingo zigera ku 10 hagendeye kuri raporo z'imiryango mpuzamahanga ku Rwanda uratangira ugaragaza uburyo mu Rwanda uburenganzira bwa muntu butubahirizwa. Muri raporo n'ibyegeranyo byagendeweho harimo y'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch itunga agatoki ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ku gutoteza abo rifata nk'intambamyi za guverinoma. Ibyo bigashingirwa ku buryo abakomeye mu banenga ubutegetsi ndetse n'abanyamakuru batabwa muri yombi cyangwa se bagaterwa ubwoba haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Mu zindi raporo zigarukwaho n'aba badepite kandi harimo ikigo Freedom House cyo muri Amerika igaragaza ko kuva mu 2014 kugeza ubu ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze kwibasira abatavuga rumwe nabwo mu bihugu by'amahanga bigera kuri 7. Uko kwibasira, iyo raporo ivuga ko gukoranwa amayeri menshi arimo nko kubagenza binyuze